n'ukuntu bafashwe ubucuti buri hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'umuhari FDLR. Umwanya udukundiye kandi tuza kugaruka ku makuru avugwa ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Kongo n'ubwoba buri mu Burundi ku bijanye n'amakuru y'imihari yitwaje ibigwanisho yoba iriko yitegurira gutera u Burundi. Mbega none amagogwa mu gisirikare cy'u Burundi avugwa nayahe? Abagwanyi bivugwa ko ari aba FDLR na Wazalendo bavuzwe n'isirikare cy'u Burundi binjiye gute, ku mpamvu izihe, kuki batavurizwa i Kongo, kuki igisirikare cyo bacahisemo kandi kubavuriza mu bitaro vy'abikorero twabo kandi gisanzwe gifise ibitaro vyacu. Niziye nkurikizi ku bucuti buvugwa hagati ya FDLR n'ingabo z'u Burundi ku mutekano w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Mbega ubwoba abarundi bafise ko hari imihari yimirije gutera igihugu buva kuki? Mbega iyo mihari yoyo irabaho? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno musi. Kuri mikro nkuko mumenyereye ni Gilbert Niyonkuru na Arisa Hakizimana, ari nawagiye kwakira abatumire no kubabwira ingene ikiganiro gitunganijwe uno musi. Arise mwiriwe. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe n'abariko badukurikirana bamaze gushika ku rubuga n'abariko barikazanura kugira ngo baduhamvye. Uno munsi muri kino kiganiro tuza kuba dufise abatumire batatu. Umutumire wa mbere ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabaramukije kandi turabaha ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije yaba mwebwe muremesheje ikiganiro, yaba kandi abariko baracumviriza n'abazocumviriza mwese. Murakoze cyane. Umutumire agira kabiri ni Emmanuel Ndereyimana, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambwe IPD Zigamibanga. Emmanuel Ndereyimana turabaramukije kandi tubaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe neza Madame Alice, murakoze cyane. Ndaramukije kandi Pacifique nubwo yamaze gushika nk'umutumire. Ndaramutsa n'abarundi bose bo bariko barakurikirana kino kiganiro, n'abataza kuronka umwanya bakazogikurikirana hanyuma bose turabatasha. Murakoze. Murakoze cyane. Umutumire agira gatatu ni Alphonse Rugambarara, yahoze ari umushikiranganje mu Burundi, akaba mbere muri kino gihe akurikiranira hafi ibiba mu gihugu c'u Burundi. Ndabona tarashika ku murongo, ngira ngo mukanyaraza kuduhamvya kugira ngo tuze kubana muri kino kiganiro. Nkuko rero twama tubikora muri bino biganiro Focode yamitunganya ku misi y'Imana nk'iyi, kino kiganiro kiza kuba gifise imice itatu. Muri kino kiringo c'isaha ya mbere tuza guha ijambo abatumire kugira ngo baze guca irya nino ibibazo bijanye igisirikare c'u Burundi muri Kongo, ingene abagwanyi bo muri Kongo bariko bavurizwa i Burundi, eka mbere n'ingene vyifashe ku kibuga c'intambara. Mu gice ca kabiri no kuvuga isaha igira kabiri ni kakaryo keza tuza guha bariko baradukurikirana kugira ngo bashobore kubaza ibibazo abatumire canke nabo nyene bashobore guterera ku vyo bashobora kuba bazi kuri kino kibazo. Mu gice ca gatatu tugaruka ku batumire kugira ngo bavunire akagohe igisirikare c'u Burundi, indongozi, eka mbere n'abarundi muri rusangi. Kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi ya X na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe akaba ari ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo aya majwi bashikire aho muri mu mpande zine z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Ngira ngo tutatevye Gilbert turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Arise, barakoze abatumire bamaze gushika ku murongo. Dushimire kandi n'abashitse kare kugira ngo bakurikire kino kiganiro. Akabazo ka mbere ngiye kugahera kwa Pacifique Ninahazwe. Nibutse nkuko Arisa bivuze ko murongoye ishirahamwe Focode, mwaranditse ko mu bitaro Tanganyika Care hariko havurirwa aba FDLR n'aba Wazalendo. Kumbure harabatasomye iyo nkuru. Mbega none ko muri Tanganyika Care boba barakiriye abakomeretse b'abanyamahanga, ikibi niki hoho naho bubaye aba FDLR canke aba Wazalendo hari kibi kirimwo? Amakuru mwanditseho nicaye cemeza ko ariyo canke atari uguhuguza. Mbega murafise ivyemezo? Umuntu yokwibaza ati Evariste Ndayishimiye asigaye atonesha abagwanyi bo kwa Tshisekedi
kuruta abasirikare biwe Pacifique. Murakoze cyane utubazo twinshi mu kibazo kimwe. Eh, ikintu cya mbere ngira noherako hano ni ukuvuga ko ibibazo by'u Burundi muri kino gihe bikurikiranwa rwose n'abarundi bonyene. Ni naho womenga Burundi buri mu gahengwe, buri mu mahoro nk'uko bo bavuga bariyo no kwita mahorerane. Ni igihugu umuntu wese acunze cyane ibiriko birakogwa, ku buryo yabonye akantu katameze neza anyarutsa kurondera ko kaca kaja habona canke abonye ikintu kimuteye amakenga ataramenyereye, usanga ubwo nyene agira ati ibi bintu nimutubarize ivyo ari vyo. Nobabwira yuko ubu biri ku rugero abanyagihugu niyo babonye gusa imodoka z'igisirikare bakavuga bati ubu nyene tubonye ibikamyo 5 vy'igisirikare bivuye aha bija aha, nimutubarize ivyo ari vyo. Ubwo nyene baca bandika, usanga ako kanya nyene nk'ijo bariko banyandikira ati tubonye ibiduga bimwe bikwega ibikoho vy'amapine, tubonye birenganye bingana uku biteye biva ku Musaga bija. Ni ukuvuga turi ku rugero umunyagihugu wese acunze intwaro kandi yumva ko ivy'intwari ikora bitari mu neza yiwe, avuga ati ivyo vyose ateza ko ari ikintu kibi kinyegeje. Aho nsa n'uriko aratarira mu kwishura ikibazo mumbajije. Ngoma ndabagire ko n'akandi kantu bambwiye inama General Prime Niyongabo yagirishije indongozi mu gisirikare muri no misi, aho yabwiye ati burya naho mubona turafise ikibazo gikomeye, ati dufise ama infiltration mu buryo bwose, ati nimurabe na retraite twagiriye Igitega, vya bintu twavugirayo tuyuze ngo nibanga ry'igisirikare, mwaravyumvise ko vyaciye bica mu kiganiro ca Fokode. Abumvirije ikiganiro twakoze itariki 12 zo ku kwezi, ubu haracindwa 2 ngira tugikoze, muribuka ko twavuzemwo nyene ibijaye byavugiwe muri iyo retraite y'abasirikare bakuru bo hejuru. Barambwiye ingene mu nama iherutse ubu naho yavyidoze, avuga ati mu gisirikare turi infiltré, mu biro bikuru vy'igisirikare turi infiltré, ati iyo hanze abasirikare bacu bari turi infiltré. Nukuri dufise Kumbure hari abanyagihugu bariko barabumviza Pacifique batazi igifaransa canke badatahura n'ingoga mukize ko nivyo igisirikare kiri infiltré. Umvira iyo nkuru izanana. Mu ntango iyi nkuru yavuzwe n'abanyagihugu bari bagiye kwivuza ku bitaro Tanganyika, bamwe bavuga ngo Tanganyika Hospital, ahandi bakavuga ngo Tanganyika Care, kw'ishami ryavyo riri mu Nyabugete. Abanyagihugu bakaja kwivuza, babonaho abantu bakomeretse cyane bariko barahavurirwa batari abarundi, bavuga indimi zo muri Kongo cyane cyane, bamwe bavuga Iringara, abandi bakavuga Igiswahili, abandi bakavuga Igifaransa kivanze. Baravuga bati n'abandi bavuga Ikinyarwanda, mbere banongera ko batabavuga Ikinyarwanda ni bake bake, ariko muri abo nyene bakomeretse harimwe abavuga Ikinyarwanda. Baca baravuga ko bamwe babegereye bakanaganira, barababwira ko ari abagwanyi, aba bita Wazalendo muri Kongo. Barababwira ko bazanywe n'umukuru w'imbonerakure zigwanira muri Kongo, uwitwa turamaze kumuvuga mu biganiro hano vyacu, Willy Habarishize batazira Kanyisha, n'imbonerakure izwi mu madosiye ya ndondeza tumaze kumuvuga mu kunyuruza abantu mu Burundi. Yagiye arapfungwa n'ijyanyuma mbere yerekanywe n'umuvugizi w'igipolisi, yari mu mugwi w'abantu bari bafashwe bitwa ko ari abasuma, ariko n'umuntu yageze mu mpimba atigera hamara kabiri. Ubu rero yitwa ko ari warongoye ngo bavuga ko arongoye ngo batayo 2 z'imbonerakure zarungitswe kugwanira muri Wazalendo, aca ariha n'amapete. Ubu yitwa ko ari General de Brigade. Niba mwerekanye ku mafoto ubona yambaye impuzu za gisirikare zikomeye cyane. Uwo rero niwe yazanye abo ba Wazalendo bavuga ko bakomerekeye mu ntambara ziherutse muri Kongo. Abandi bakavuga ko bagize isanganya ry'imodoka, nayo nyene bavuga ko batezwe n'abagwanyi n'aba M23, niko bavuga bariko babibwira abo banyagihugu. Rero abanyagihugu bavyumvise bati ibi none nibiki, none abo bantu bo muri Kongo bagwana muri Kongo baca baza nabo kuvurirwa ngaha. Niko kuca banyandikira amakuru atangura gushika gutyo, umwe aravyandika, uwundi akavyandika, uwa gatatu akavyandika, tuti bino bintu nibiki, reka tubishira habona natwe twumva ivyo ari vyo. Bakavuga ko aho hantu kandi hacunzwe cyane n'abasirikare. Umwe arahava tumaze kuvyandika niwe yadutomoreye ati abasirikare batubwiye ko babarungitse nyabona gucunga abo Wazalendo kubera ko bafata ngo ko bari tari discipline, batagira
batagira inyifato nziza, mu kirundi rero baca ngo batagira indero, ariko tuvuga inyifato nziza bohava baja kudurumbanya amakartier babamwo. Niko umwe yaciye atwandikira ko ari vyo yasiguriwe. Hanyuma twebwe tumaze kubona ko ivyo bitaro ubundi bisanzwe vyakira abasirikare cane cane muri kino gihe, turibaza tuti none bano bagwanyi bo muri Kongo boba bariko bavuzwa n'igisirikare nabo nyene nk'uko vyahora bikorwa ku bandi basirikare b'u Burundi, canke baje kwivuza bisanzwe nk'abantu bakomeretse nyene gusa. Inkuru ya mbere murayibuka ko ari cyo kibazo twaherejeko, nta nyishu twari dufise ku ariko arabavuza uwo ari we. Ikindi twavuze mu nkuru ya mbere nuko twibukije ko hari amakuru avuga ko ivyo bitaro nyene vyoba vyegukira umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Muribuka ko twigeze hari inkuru z'imbere twahora tuvuga tuti uyu muntu arejeje arungika abasirikare bakabanza kugugwa abarungitse muri Kongo, niyo bakomeretse niwe nyene yinjiza amahera, baca bagaruka bakivuza mu bitaro vyiwe ku mafaranga menshi, yunguka mu mpande zose, kubarungika arabagurisha, niyo bagize ingorane agasubira akabungukirako. Niho rero umva tumaze kuronka dushire muri iyo nkuru tuvyibukije, haca haba bamwe mu begereye ngira abakuru b'ivyo bitaro baciye baturondera. Bobo bakiturondera, hariho ibintu yabaye nk'amakuru atatu baduhaye. Ica mbere bagize bati inkuru mwavuze yuko hariho abagwanyi bo muri Kongo bariko bavurirwa iwacu niyo. We yavuze ati nka agence iyi mwavuze irimwo 80% y'abahagwariye ubu nabo bagwanyi. We niko yavuze. Atariko hari ibintu bibiri ugumugaruka ko mu nkuru twifuza ko vyovamwo ntibibandanye bivugwa. Vyari biki? Ica mbere yagize ati nahari abagwanyi ivyuko ari aba FDLR nta vyemezo vyavyo ntimukwiye kuguma mubivuga gutyo. Nanje ndanamwishura nti none kubavuga ko mu bagwanyi hari abavuga ikinyarwanda kandi iyo bagwanira muri Kongo FDLR mu bafatanya n'u Burundi bakaba barimwo, ni igiki cotuma muri abo ubuhobo bavamwo babazanye mutandukanya mukabaza ngo mbega mwe muje murimwo aba FDLR tubakuremwo? Ateka rero urumva ko bishoboka ko barimwo, nawe nyine acarangiza avuga ati birashoboka. Hanyuma ica gatatu agira ati bambi ica kabiri aravuga ati oya nigeze ku cya gatatu nivyo, aravuga ati ibitaro naho muvyitirira General Prime Niyongabo ntabwo ari vya Prime. Ni gute? Ibitaro ni ivyo umuganga w'umurundi, ati mbere aba mu Bubirigi atarazwi, ati rero ntimubandanye muvyitirira ubutariwe. Gusa icyatumye abantu babyitirira Prime Niyongabo nuko ubwa mbere vyakoreye mu nzu yiwe, iyo nzu bahavuye banayigura. Icya kabiri nuko aho vyubatswe ari kibanza cyahora ari icy'igisirikare. Nanje nti ahubwo ayo makuru nyene umpaye atera yegereza ko umuntu yoguma yibaza ko ivyo bitaro bifite ico bipfana n'igisirikare, kuko so wari we wese ajya kugura ikibanza cy'igisirikare, umuntu atangura gukorera mu nzu y'umukuru w'igisoda, hanyuma akaca aronka amakontra adasanzwe y'igisirikare muri kino gihe. Numva vyoshoboka ko ari imigenderanire idasanzwe n'igisoda, mugabo n'ivyo uvuze navyo tuzohora tubifata uko nyene tuvuge ko bene ibitaro bavuga ko atari vya General Prime Niyongabo. Murumva ko muriko murambaza muti mbega ayo makuru niyo ahava, murumva ko ho nyene mu bitwa ko ari abakuru b'ivyo bitaro bo nyene babatanguye kuvyiyemereza. Inyuma inkuru igira kabiri twavuye dushira habona yacize inyuma mu bayitanze harimwo abegereye barongoye ibitaro bo bakira bo bajamwo, bo baravuga bati inkuru mwatanze niyo, mwavuze ko abantu bagwariye muri agence y'inyabugete, ati siho honyene, ati nivyo hariho abari hariya ni benshi, ariko hariho abandi bari no kuri siège umenga ni mukinanira, ati muri siège bari muri réanimation, bari muri chirurgie, mu bisata bitandukanye bariyo, bo mbere baba banaremvye gose kurusha bariya mubona bari inyabugete. Ati ca kabiri inkuru mwatanze isa n'iyahungabanije ibintu, haciye haza itegeko rivuga ko duhindura ibintu vyanditse ku mafishe y'abo bagwayi, ubundi baza ku mabon y'igisirikare. Bavuze ku mabon y'igisirikare biba bisigura ko bashika igisirikare cemeza ko ari co kije kubavuza kandi ko ari co kizoriha, atari abo bantu bazosabwa kuriha. Atariko ijya nkuru mumaze kuyitanga badutegetse ko duhindura amafishe
mbere ku mugwayi umwe wese tukagenda twandika ko amafaranga aheranye. Baranamfotorera amwe muri ayo mafishe barayanyereka, baca barambwira bati kubera ko babikoze mu gihutihuti muraza kubona ko hariho amafishe amwe naho bayashize ko amafaranga uwo muntu azoriha bagumye banditse ko uwo muntu ari umusirikare, nkaho uca ubona ko babikoze bihuta cyane kuko ari umusirikare yavuzwa n'igisoda, mugabo urabona nk'uyu ni umusoda banditse ko ari umusoda mugabo azokwirihira. Ivyo baca barabinyereka, niho ijya nkuru igira kabiri yaciza tuvuga tuti biratangaje ko igisoda c'u Burundi arico kiriko kirariha amafaranga y'aba bagwayi b'abagwanyi bo muri Kongo. Hanyuma ntivyagarukiye aho, haciye haza ubutumwa bw'abasirikare nabo bagwaye bwo burimwo imyidogo yabo, bavuga bati twebwe hari ibidutangaza, inkuru mwatanze niyo bamwe turanagwaranye usanga turi mu vyumba bimwe, ariko ikidutangaza nuko bano bagwanyi bobo baza bagafatwa neza kuturusha twebwe twitwa abasirikare b'igihugu, tugasanga ubwa mbere tumaze amezi 9 tudahembwa, ntiduhembwa udufaranga twacu tw'ingwano twagwaniyemwo muri Kongo. Bati ubwa kabiri n'ingene dufungura twe dufashwe nabi cyane, ntidufise n'utwo dufaranga two kwigurira ivyo dufungurira neza, ariko bobo tukabona bahabwa 16,000 ku munsi vyo gufungura, bagashobora gufungura neza uko bavyipfuza. Rero tuja ngaho, inkuru ibandanya ahubwo ikomera kurusha, kuko ije kwerekana igisirikare gitangaje kidashobora guhemba abasirikare baco, gifashe nabi abasirikare baco, kikaba gifise abandi bantu kidashaka no kwemanga bobo gikorera ibintu vy'ibitangaza. Ikibazo rero kica gitera gikomera, ya nkuru dusanga iteye ikomera gose. Muti none ibitaro vyakiriye abantu b'abagwanyi bo hanze, hari kosa ririmwo? Ibitaro ntibyagenewe kuvura. Nukuri ngaho no mu nkuru yacu nta hamwe muzosanga tuvuga ko ibitaro vyagize nabi mu kwakira abagwayi. Aho nukuri ico nta muntu n'umwe yocubahuka. Umugwayi, umuganga yaremewe kuvura abagwayi. N'abaduhaye amakuru ntibigeze bavuga ngo bababajwe no kuvura abo bantu, barabavura neza. N'igihe baduhaye amafishe y'abagwayi, amafishe usanga ariko by'ukuri byo bariko barabavura, imiti bariko barafata, amazina y'umugwayi ariko baratubwiye bati aya mafishe nayo naho tuyakweretse ntituyaguhaye ngo uyashira ahabona, aya ntiturekuriwe, ibi ntiturekuriwe kubishira ahabona, ahubwo tuguhaye kugira ngo abaye we yemeza ivyo twavuze mu butumwa yaciyandikira abakora muri ivyo bitaro, kuko nawe yemeje ko hariho amakuru y'ibanga y'ivyo bitaro ariko arasohoka. Murumva ko ibimenyetso bibaye byinshi vyerekana ko amakuru twashize ahabona atari kinyoma. Bene ibitaro bo nyene mu buryo bwabo barafise uko bagiye baravyemeza. Mu nyuma n'ubu hose tubandanya kuronka abandi baduha amakuru y'aho hantu, nko kuri iki cy'aba FDLR hariho bamwe mu basirikare bavuze ati twaciye twigira inyabugete turavyirabira, abo bahagwariye twarababonye, twanasanze hariho n'umuntu azwi mu Burundi hamaze imyaka itari mike, sinza kumuvuga izina ariko benshi ndazi ko baza kumva uwo ndiko ndavuga, umugabo ava mu gihugu ca Hollande w'umunyarwanda, benshi bagira bati ni mu FDLR azwi, atuyo niwe aza kubaraba hinyabugete, ukabona ko abafasha abitwararitse kandi ariko arabafasha. Uwo muntu bica biboneka neza ko abantu bahagwariye bafite ico bapfana gose na FDLR. Ngira ivyo nivyo nk'intangamarara nohera ko muraheza muze murambaza utundi tubazo. Ariko hari akabazo nari nababajije imbere ko tuja kwa Emmanuel kugira na mugenzi wanje Arisa nyunganire mu tubazo. Nari nabajije abumvise muri ko muravuga ivyo ntibohava biyumvira yuko Evariste Ndayishimiye ariko aratonesha abagwanyi bo kwa Kisekedi kuruta uko atonesha afata ingabo ziwe. Hanyuma ngiriye ko ngira nako ngene mwokishura, mbega abo bo bariko baridoga ko bagenda no kuraba ukuntu abandi bafashwe neza, babihera he, bagirira ishari gute abandi bantu bo hanze kandi bari bafise izindi nzira zo kuvyishuza nabo ko bafatwa neza? Urakoze cyane kuri no tubazo tukomeye gose. Hariho
umwe mu ba generale bo muri ico gisirikare je nabajije ikibazo kimeze uko nyene ingene avyibaza ingene yanyishuye yagize ati buriya ingorane turimo kuva muri 2015 ziri ku rugero abantu batari bake batiyumvira. Hari ijambo musenyeri w'Igitega w'ico gihe muribuka musenyeri mukuru Simoni Ntamwana aho yagira ati hamwe hobaho ico kiringo ca gatatu ca nkuru nziza hoba ari ukutugira abaja. Rero uyu mugenerale kandi ari mu bagwanye muri CNDD-FDD bavuga ati iri jambo naho abantu baba batakiryibuka cyangwa batakiriha agaciro rifise ati buriya naho nyene twateye tuja ati buriya kuba kiringo carabaye ubuja burya twarateye tubwinjiramo. Aca yibutsa akantu kamwe ati sinzi ko abantu bumvirije mu minsi heze President Ndayishimiye avuga ati ku gitoro kibura ati mbega ico gitoro coco kike kibaho tako gakeyi kabaho mbega abantu bariyumvira iyo kava. We niko yabajije ati ico kibazo mwaracyumviye umunsi abaza gutyo mbega ako gatoro gake koko muronka muriyumvira iyo kava. Niwe yacagira ati turi mu gihe Uburundi busa n'ubwinjiye mu buja bwa Kongo. Aturiha uyu munsi ni perezida wa Kongo. Rero iyo umuntu yagiye mu buja abana basobuja wiga kubafata neza kurusha n'abana bawe. Niko iyo uwo mugenerale avuga ati burya rero ntimutangare ko abakongomani abakira akabafata gutyo n'ivyo bitarana batwaramwo biri mu byo akoresha mu gusigura kumbura amafaranga bamuha atari make iyo ariko arayajyana. Murumva ko ari ibitaro bizimvye cyagenda kuvuga ati amafaranga mwampa yahereye muri ibi byo kuvuza aba bana banyu kandi murumva ko ndabafashe neza ni mu birabi ingene bafashwe. Yaravuga ati abasirikare nibamenye ko bonyene batamenye kwigobotora muri ubwo buja bazotera babona ibisumba n'ivyo bariko barabona gushikaho bazotinda bakumvishwa ko bari munsi gose y'umukongomani ataho bahuriye kuko umukongomani ari wariha ni wari sebuja muri kino gihe. Uko niko wagerageje kumfasha kwicora ico kibazo yacishuye we kandi numva nanje ntoja kure yavyo. Uburiha niwe ariko arafatwa neza abandi babaha ubuvunjivunji buvuye ku meza ya chef. Niko numva ikintu cyo kwishugwa ku basirikare baza kubaza ivyo basoma inkuru nabo bakagenda kwirabira bakaraba uko bimeze nuko muri kino gihe bazi kuko kuri badashobora kukuvuga baragenda bakavyirabira ko vyo bari vyo. Ni kenshi ndazi ko nungaha bitaza kubura baza gusubira kubimbaza bati none abasirikare baza bararira bidoga gusa aribo bari gukiza igihugu barindiriye iki. Kumbure ico nico kibazo gihambaye kihari. Abasirikare bafise abanishura ntibafise igihe bishurira niyo twebwe tumenye ko bagira bishure kenshi biba vyapfuye. Kumbure bafise igihe cyabo cyo kwishura mugabo abasirikare nabo nyene babikora gutyo kuko bazi ko badashobora kuja kwibaza prime niyo ngabo babibajije ko boshobora kugira ingorane zikomeye nabo nyene. Murakoze Pacifique Ntahazwe. Emmanuel Nderimana reka namwe bwe tubagaruke kuri ako kabazo ko abagwanyi b'abakongomani atari abasirikare bavuzwa n'igisirikare c'u Burundi ivyo mwebwe nk'umunyepolitike cyo mu binegura canke cyo mu bishima ku bwanyu bivuze iki ku bijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi ca Kongo? Ego murakoze Alice. Ko bagwanyi ba Kongo bafatwa bakundwa kazwa i Burundi bafatwa neza n'ibindi biri muri ivyo nyene Pacifique yavuze. Hari ijambo yavuze rya nyuma risigura vyose. Ku meza umwana wa shobuja ni ufata neza kurusha abana bawe. Urumva rero igihugu c'u Burundi kuva cinjiye muri iyo ntambara yo kugwanya M23 bo bagiye bavuga ngo bagiyeyo mu ruhare rw'imigenderanire y'ibihugu bibiri ukumvikana kwa gisirikare n'ibiki ariko imyaka bamazeyo igihe bamazeyo abantu baramaze gutahura ibitari bike. Cambere bagiyeyo kubw'amafaranga pana amafaranga y'abasirikare amafaranga
ya nyakubahwa mukuru w'igihugu, kuko umusirikare wese afise ayo amujyako, hanyuma bikitwa ko umusirikare nawe hari ayo bazomuvungurirako, ariko yama yasamye nk'umwana w'inyoni ntaronka n'akavunji. Urumva ko vyose vyagiye mu bintu vy'urudandazwa, ariko aho vyaciye bidusigira mu bwenge ni gute umusirikare w'umurundi yemeye kuja ku rwego rugeze hiyo, kumupfukamika bigeze hiyo akemera. Ni ibintu bisanzwe kuba bakomeretse hariya baza kuvugwa, ibyo ni bisanzwe. Ni bisanzwe, ni nk'uko bo batwara no kubavuza mu Buhindi canke ahandi, canke muri ibi bihugu vya hafi muri Afrika, bakabatwara za Nairobi, bakatwara Tanzania canke mu Rwanda. Bahisemwo mu Burundi niyo migenderanire nyene bafitaniye. Sikindi kandi murazi yuko iyo ntambara naho bayise iyo gufatana mu nda mu bijanye n'imigenderanire, ababirabira hafi bavuye basanga hari ikindi kintu kivugwa gake, ariko niko bimeze. Iyo ntambara yabaye yo kuja kugwanya abatutsi muri rusange, ko bavuga ngo aba M23 n'abatutsi bakabitirira kuba abanyarwanda, bakabambika byose, ariko ico tumaze kubona coco bagize amahirwe, bagira inguvu zirengeye igisirikare cy'u Burundi nabo bafashanya, aribo basirikare ba Kongo, ba FDLR, ba Wazalendo, kuko iyo bariko bakubitwa ku mugaragaro, twese tubona, twese twumva. Naho rero kwanza abagize n'amahirwe bakaja mu bitaro i Burundi, abashoboye kurokoka bagakomereka ni bake, ugereranije n'amakamyo atahana ibiziga. Abashoboye kugira amahirwe bakaza kubahamba mu binogo rusange i Burundi, abo baragize n'amahirwe yo kuba barahambwe mu gihugu cabo. Abandi bo babaye ifumbire ku misozi ya Kongo. Umva rero iyo bajije uti kubera iki baza ngaha bagafatwa neza kurusha abarundi, ni rwa rudandazwa abakongomani bahagwariye. Ubu turacashakashaka kugira tumenye tuti umugwayi umwe Kongo imurihira ngahe, kuko umugwanyi w'umurundi ajayo twaramenye ko Kongo itanga $5,000 ku kwezi. Ubu turashaka kumenya ayo babishurira iyo baje kuvuzwa ngaha. Urumva rero ni imari, ni business bagize, bimwe abarundi bita ngo na madiri. Urumva ndayishimiye nabo bamufasha gutwara mu gisirikare, kuko niwe komanda mukuru wa gisirikare, bari kwidiri ryo kudandaza abana b'abarundi. Twamye tubisemerera kuva kera tuti nyabuna ni mucakenge mufungura amaso, ariko murabona aho bigeze, ko hageze naho mu bitaro bataronka umuti. Hageze nego barawubona, ariko bawuronka ryari? Murumva kuvugwa utajya, witwa ngo umusirikare w'igihugu, witwa ngo uraririye inkoho y'igihugu, umuntu akakugira umuja uvise inkoho, none tuvuge tuti ikibazo kiri kuri inde? Ubwo rero reka mbe ndagejeje ngaho, ibindi turashobora kubandanya. Urakoze. Murakoze Emmanuel. Sinzi ko hari akandi kabazo Arisi bagira umubaze. Akabazo kandi nagaruke gatoya kuco Pacifique yavuze mu kanya ku bijanye n'amakuru atangwa ava mu bitaro Tanganyika Hospital, aho reko havurizwa abo bagwanyi bava muri Kongo. Twarabonye mu minsi iheze Pacifique nahazwe urwandiko ruriko ruraca ku mbuga ngurukana bumenyi rw'abarongoye ivyo bitaro, aho bakebura babubwira abavurira muri ivyo bitaro ko kizira ikaziririzwa kumena amabanga y'ibitaro canke y'ababa bariko barahavurirwa. Ivyo muba mwibaza ko vyoba ari inyishu ku makuru muba muriko muraronka ava muri ivyo bitaro muyahawe n'abahasanzwe bahakorera? Ikibazo mwakibajije yewe? Ego. Okay. Kubwanje nta muti nta urimo. Ni kimwe navuze nti abarundi barabona ko hariho ibibazo bikomeye. Mbere n'aba baganga ubaravye bariko bararenganywa kubera ko akazi kabo baragakora.
nta n'umwe bariko baragiriza ngo yaranse kuvura umurwayi bamuzaniye, bose barabavura neza uko bisabwa. Noneho mu bitaro vyigenga murazi wanse no kuvura umuntu ahubwo ko woca wirukanwa wewe nyene. Ikindi ko bibaza ibibazo ko umuganga ahaba ariko arakorera bishika nawe akibaza ikibazo c'ahari c'ivyo arimwo, ivyo numva ko bisanzwe. Ndibaza umuganga bariko baratera amabombe baramuzanira uburwaye niko mugabo ntareka kwibaza ati aya mabombe ariko aravahe, mbega jeho umutekano wanje uracyarimwo, ntareka kuvyibaza. Rero uko bimushikira agira ati aba bagwayi banzanira bakampa ivyo twandika ku mafishe mu nyuma bakambwira ngo bihindure ntusubire kwandika ivyo n'abagwayi nyabaki, ibi bintu biriko biranyegezwa nibiki, mbega kuri jeho nyene muri kazoza kanje ibi biriko birakogwa aha ntibizonkorako, nta kibi bizonzanira. Umuganga ni umunyagihugu nk'abandi iyo hageze kubaho mu buzima busanzwe. Rero uko yibaza ibibazo nk'abandi barundi bose birumvikana, mugabo ko akora akazi kiwe mwibanga. Nababwiye ko n'ababiduhaye bavuze bati amafishe ntimuyasohore, nimwiyerekane abo bantu amazina yabo, ivyo bagwaye n'ingene turiko turabavura. Ariko ikibazo kihari mu cerekane ikino gisirikare kiriko gikora ibintu kitanavyemanga, tukabona kidukoresha amakosa ntituzi ivyo arivyo. Ivyo birumvikana ko uwo muganga ategerezwa nawe kwibaza ivyo ariko arakoreramwo ivyo arivyo. Ego. Akabazo gakurikira Pacifique kumbure na Emmanuel araheza akishure na kabazo kajanye n'amagorwa muvuga ko ari mu gisirikare cy'u Burundi. Ayo magorwa muvuga nayahe, ivyo bidoga nibiki, mbega hidoga bari mu gihugu canke abari muri Kongo, kuki byitwa ko ari amagorwa, mbega umusirikare aragira amagorwa nawe yatezwa guhagarara rugabo akagwanira igihugu, bigenda gute? Akabazo ka kabiri na akabazo mwariko muravuga kuri ico nyene kijanye abavuga ko buba araba FDLR, mbega hari amakuru mashasha mufise kiretse ayo mwavuze abantu bashobora kuba baragiye bakumva ururimi bavuga, iyo migendanire muvuga baba bafitaniye n'ingabo z'igihugu, hari ivyemezo mufise ko vyabandanije ari bishasha canke ni ivyo vyo kuvuzwa gusa? Hanyuma nimba biruko nizahe nkurikizi ku mutekano w'ibihugu bihurikiye mu karere k'ibiyaga binini? Utubazo mutwishura mwese. Pacifique murashobora gutangura. Ego urakoze. N'ubu n'utubazo dukomeye cyane n'ivyashika ugasanga mpejeje kwishura hariho ico ntaciye ko muze kunyibutsa. Tuvuze amagorwa y'abasirikare, na amagorwa abo nyene bivugira. Nivyo umusirikare arashobora kugira amagorwa. Amagorwa y'umusirikare kenshi ava ku barongozi babi. Iyo umusirikare buriya uko bakoze, abasirikare bakoze bafata abatwara nk'abavyeyi. Ni bahakwa kuba ku rugero rwakujya umwana mu rugo afata ko se amukingiye, yitwararika ivy'ingene abaho vyose, hanyuma akamutuma ivyo akora akabikora. Nimba murungika kw'ishuri akaba azi ko yiga, mugabo atashe akaba azi ko muhira ashika afungura, akaba azi ko mu kuja kw'ishuri uniforme bayimuhaye, akaba azi ko kaye akenewe bayamuhaye, ibikoresho vyose vy'ishuri, amafaranga y'ishuri yose yarishwe n'umuvyeyi. Umusirikare nawe abaho gutyo, afise ibanga rikomeye ryo gukingira igihugu, mugabo ca gihugu naco kikamwemerera ko kizomukingira, ko kizomwambika, ko kizomutunga, ko kizomuhemba, kikamutungira abiwe, ko bishitse akagwa mu mabanga bamutuma, ko igisirikare kizomushingurana iteka kandi kigasigara kiramurabira abiwe. Igihugu kimwemerera ko kizokwama kimuha iteka ibihe vyose, nk'umurundi adasanzwe yitangira igihugu, aba yarahiye kuzokingira igihugu. Umusirikare hariho aho bigera bigatangura kumugora, iyo abonye ko nk'ibikorwa arungitswemwo bimuha kwibaza ko akiriko agwanira inyungu z'igihugu nyene, nuko ivyo yarungitswemwo vyoba ari bindi. Ubundi muri wa mutima wuko afata amutwara nk'abavyeyi, ico kibazo ntikiza. Ubundi umusirikare arungitswe mu gikorwa agenda uko babimutegetse akabikora, kubera ko azi ko ba bavyeyi babona ineza y'igihugu. Mugabe iyo bishitse nawe akisanga ivyo bamurungitsemwo bitanguye kumutera ikibazo, burya amagorwa yiwe nyene naho ahera
iyo bicika akabanza kwibaza ivyo arimwo ivyo ari vyo. Muribuka bakija muri Kongo batanguye bagenda bambitswe umwambaro w'igisoda ca Kongo, ibendera rya Kongo, bakagenda ata bigwanisho bafise, ngo nimugende inkoho muzozironkerayo. Bashikayo bamwe bakaronka inkoho bagasanga ntizikora, baja ku rugamba bakagenda kugwanira hamwe, nabo turiko turavuga baba ba FDLR, ahandi abo bitwa ba Wazalendo, hariko haratangwa amakomandoma, bakumva hamwe indimi ziriko zirakoreshwa ntibanazitahuye, bagera ku rugamba bagasanga abo bajanye bahunze, kumwe bavuga ngo roprimo vy'igisirikare, batabanje bo kubabwira, bakisanga basigaye barawota bonyene. Muribuka ahandi basanga basize inyuma nk'abo ba Wazalendo canke abasoda ba Kongo, abafatira nk'agatumba, mwebwe nimuhagarare hajya n'inkoho zikomeye za Medapui, mubandanye musatira uwo tugwana, natwe dutere tuje imbere. Baje imbere mu nyuma bagasanga umwe basize inyuma ariko arabakingira yabataye, n'inkoho yazitaye, umwe bariko baragwana niwe yagarutse arafata vya bigwanisho. Umusirikare w'u Burundi yagira ngo agarutse hamwe yasize bagenzi, bagasanga ahubwo hafashwe n'uwo bariko baragwana. Abasirikare batari bake b'u Burundi barahahonera gutyo. Ayo n'amagorwa azwi baboneye ku rugamba. Ayandi magorwa bahaboneye mu ntango, muribuka ko n'ivyo n'ayo mafaranga bitwa ko bahabwa twari udufaranga tw'ubusa, babaha amadolari 50, nayo bikagorana ko bayaronka, bakayabiba, ibifungwa bakavyibwa, bakabura ico bafungura. Ico gihe muyeho ngene bagumye basemerera uko twabishira habona, niko mu gisirikare baza barahindura, bakaja badugiriza nk'utwo dufaranga bariko barabaha, hakaba ikintu kiza kirahinduka kubera ko tubivuze ko. Noneho mu nyuma uwabatwara abasirikare bose bari muri Kongo, uyu generale batazira Muzinga Erindizigiye, aha batanga itegeko ryo kwaka abasirikare b'u Burundi bose amatelefone, kubera ko baguma bashira habona akarenganyo bariko barakorerwa ku rugamba. Ayo niyo magorwa ya mbere bahereye ko. Noneho batangura ivyo gupfirayo, bapfirayo bamwe bakabatayo, imiryango yabo ntibwirwe ko bapfuye, ko ababo bapfuye, abagwayi bakagira ingorane, abatabarutse ku rugamba aho vyari bikomeye bakaca barungikwa mu Burundi, bamwe bagashika bapfungwa, bamwe mu ntwazangabo ku rugamba bakikekwa, ati wewe haje wawe batsinzwe muri kompanyi kubera ko wewe uteza kuba uha amakuru aba M23, ugusanga azize gusa ko ari umututsi. Rimwe na rimwe ugasanga nk'uwategetse Ropri yari umuhutu yavuye muri CNDD-FDD, umwe mukuru yaza kuvuga ati burya vyakozwe n'icegera canje, bagituma ko mu Burundi akavuga ati n'uyo ingo mwese muce mupfungwa, kuko ntibemera ko amakosa yoja ku mu ex-FDD. Ayo n'amagorwa babayemwo abasirikare. Haza gutsindwa guhera muri Nord Kivu, baramanuka Sud Kivu, muribuka bafata ikiyaya ca Rusizi. Noneho ingwano rero iherutse ibereye mu Minembwe. Iyo mu Minembwe niyo amagorwa yabo akomeye ariko aravugirwa. Mu Minembwe nsubiremo ko twaramaze kubivuga mbere nk'uwibutsa gusa, ingwano zarabaye cyane mu kwezi kwa gatanu, gira no mu kwa gatandatu ziramera nk'izicureshe. Mu kwezi kw'indwi hamwe tubonye berekanye Burundi ngo ibigwanisho bidasanzwe bafise, ingabo zidasanzwe force speciale basigaye bafise, niho bukeye ibara risa n'iryaciye rigwa ku basoda b'u Burundi. Izo ngabo zidasanzwe zirungitswe zaragiye kugwana ngo nk'imisi nk'ibiri, zivayo ziruka zishika zurizwa n'ubwato zirahunga. Abandi basirikare nabo nyene bavayo biruka, yaba Minembwe yaba hitwa Point Zero, hose bavayo bahunga biruka baruhukira Baraka. Kiretse ko abandi basirikare basanzwe bo baciye baguma Baraka, bamwe bitwa force speciale baca barahunga. Ari naho mbere bamwe mu basirikare bandika bati twebwe vyaratuyobeye, batuzaniye ingabo zitwa ngo nizo zikomeye, ariko nizo zahunze ubwa mbere zica ziranahungishwa. None twebwe dutegekwa Pacifique umuntu ngenda baciremwo Pacifique, umuntu ariko arumviriza muri ko muravuga ko abasoda b'abarundi bahunga, abasoda b'abarundi birutse, tuhora twumva ibujumbura umuvugizi w'igisirikare nawe baratuza ariko aravuga ko igisirikare gifise ingabo zikomeye, n'abandi begera ubutegetsi wumva bahaya igisirikare cy'u Burundi. Nta wavuga ati Pacifique nukuri
si umurundi aranka igihugu aranka ingabo z'uburundi ubundi ntiyokwamye abakura ko agashambara avuga intege nke bafise yokwamye ahubwo avuga ko ari abantu bakomeye bazi intambara. kuja kubesha uba uri gufasha ahubwo umwansi w'igisirikare, kuko abasirikare ubu nibo bavuga ivyo. Jewe nta na kimwe noshobora kumenya abasirikare bo nyene batakimpaye, ntabyo noshobora kumenya. Sinoshobora kumenya ubwo buzima barimwo uko bumeze. Ubu rero nibo bivugira aho bari, bati twebwe twavuyeyo twiruka, mbere bakivayo bati n'amapozisiyo atari yafashwe na M23 atanatewe twarayataye yose turiruka. Hanyuma bamaze gushika Baraka bababwira bati oya gerageza musubire basi kuri aya mapozisiyo twigwaneho na M23 bataje gufata. Ariko kugira ngo nayo bayemere kuyasubira ko bari bataye atanatewe, bavuga bati harinze kuza kubemerera ko batazosubira kubarungika kugwana ngo badashoboye gukorora ngo drone, hari drone bavuga ngo ibabangamiye ku rugero bagira bati naho mwogira gute iyo drone ikihari twe ntituzosubira kwemera kuja kugwana. Mu mvugo yabo bavuga ngo CH4 iyo drone ngo niko yitwa, bati iyo drone irababangamiye gose aho bari hose ibatera uko ishatse atabasigara nabi bayaretse tibahunze M23 kenshi nabareka bahunze kareka bakagenda atari kubundi yavuga ati ngaha uwo hava n'Imana izoba yaharuye gusuravye ibintu tuba turiko turabamwe atanu batera ukabona abantu 40 barapfiriye rimwe. Tiyo minembwe ntushobora kuvuga ibitigiri by'abantu twahaburiye uko bingana, ibiziga twatayeyo tutanatahanye, ntushobora guharura ibintu byatubayeko, ibigwanisho abo bagwanye bafashe n'ibintu byabateye ubwoba gose. Ati uyu munsi umuntu atugoye bose bavuga ko ari Colonel Jeconias Nihora imbere uyatwara iyi division nyene yitwa kwigwanira muri Congo, niwe aguma avuga ngo dutegerezwa gusubira kugwana. Ati kuko tutagwanye haniho hacaza rero ico bagwanira icarico, kuko babwira ngo tutagwanye tuzojustifia gute amafaranga ya Tshisekedi, no kuvuga tuzosigura gute amafaranga twahawe hanyuma tugata urugamba. Vy'ukuri niho navuze cya kibazo bagira bati turacagwanira igihugu canke tugwanira ibindi bintu, bagwanira inyungu z'amafaranga, abantu ariko aronka amafaranga kandi abasirikare bo batariko barahembwa. Nico kibazo, nico gituma bavuga ati morale yacu yose ubu yaraheze, morale iri hasi cyane ntayo dufise. Hari n'uwambwiye ati ubu tugeze ku rugero abasirikare basa n'abariko baratugumukana, bamwe ukabona basigaye banywe inzoga bakaboregwa, abandi hari abatanguye kwirasa, yavuze uko hari abatanguye kwirasa kubera umwiheburo babona ibintu turimwo bitagiriye biva niyo bija, bakabona kandi ko n'igihe bonategwa ubuhoho bari iruhande ya Tanganyika batabona n'isaganirizo iyo rizoca rija, babona iyo bazohungira. Baravuga kandi bati mu magorwa nyene twaboneye aho hariho nk'ibataillon ya 29 yari imaze gihigwanira aho muri Minembwe. Iyo bataillon yari imaze kubura abasirikare barenga 100 kandi hamaze igihe kinini. Niho biyumvira bati reka tubazanire bataillon ya 27 Tafok yahora muri Karemi abariza kubacungura bo baveho. Ati bagishika niho baciye bicwamwo 40 batewe iyo bombe. Ibintu bitubana urudubi. Atubu hariho abandi bataillon ya 11 nayo nyene bariko barondera kugombora, ariko abantu baracitse intege ngaha ntiworaba nta kamurari na gato dufise. Urumva abasoda bavuze amagorwa rero nayo, umusoda atacumva intambara arimwo yariyo, umusoda abona ko adafise ibigwanisho bijanye n'urugamba bamurungitsemwo, umusirikare abona ko atitwararitswe n'umwe yarita umuvyeyi, ubabona ko ari umudandaza ariko aramugurisha gusa. Umusirikare amaze kuba muri ivyo bintu nta magorwa ariho asombayo umuntu w'umusirikare. Umusirikare amaze kugira ati ninapfa n'abanje bashobora kutazomenya nuko napfuye, igihugu nta teka kizompa mu kunshingura, abanje ntibazosigara barubahirizwa nagiye. Ayo niyo magorwa y'umusirikare. Ndabona Alphonse Rugambarara yashyize ku murongo, ntitwaye bwamutore ku biganiro gitangura. Alphonse Rugambarara turabaye ikaze mu kiganiro, twane namwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane, ngoye gatoyi gushika hano ariko turi kumwe nta kibazo. Murakoze.
ego ngira ngo twariko turavuga ku bijanye n'abagwanyi bo muri Kongo bariko baravurizwa mu Burundi bavuzwa n'igisirikare c'u Burundi sinzi ko mwagiye muradukurikirana abatumire bariko barishura ku kabazo mugenzi Gilbert yahejeje kubaza sinzi ko mwakumvise twabasubiriramwo kugira ngo namwe mbwire ico mushikirije kuri utwo tubazo hanyuma dutere tubandanya muri kino kiganiro. mushobora kukansubiriramo ko nashitse ahejeje gushikiriza ibibazo ego kuko ndabise byose mushobora kunsubiramo gatoya. ego Alphonse Rugambara nibutse yuko muri umuganga ngira mwaravyumvise canke mwoba mwavyumvise canke tubibibutse mu nkuru twavuze y'abariko baravuzwa abavurizwa ku bitaro vy'abikorera utwabo mu Burundi hanyuma ntimwibaza nk'umuganga iyo abantu b'abaganga bakora ku bitaro mwene ivyo hakaba hariko haravugwamwo abaje bavuzwa abanyamahanga bifitaniye n'imvo za politike yo mu karere ko bishobora kubahungabanya mu mwuga wabo nk'abaganga ico murakivuga ko iki akabazo kandi nari nabajije ngira Pacifique hibagiye kukishura mugabo Emmanuel araza kukishura canke ngira Pacifique ntiyasubira ku mwebwe nk'umuntu akurikirana ibibazo vy'umutekano mu karere ntimwibaza yuko ibi bintu bivugwa bibandanije uku yuko bishobora kubandanya bihungabanya cane umutekano no kugira inkurikizi mu karere inkurikizi mubona n'izahe ngira nabajije tubiri muragerageza mutwishure utwo tubazo kandi na Emmanuel aza kutwishura. urakoze cyane ku bijanye n'ikibazo cy'ubuganga aha dukwiye kubitandukanya kuko abaganga barafise indahiro barahira mu gihe baronse ubuhamya bwo kushobora kuvura izi bita ngo ingwano y'isi yose n'ibindi ayo mategeko arubahirizwa cyane hariho amategeko y'ingwano harya niba mutabizi hariho amategeko y'ingwano umuntu yakomeretse yasinzikaye ategerezwa kuvurwa naho yo bari mu minwe yanyu ari umwansi wanyu icambere mukora nuko mumuvuza ibi rero birya umuganga yavuze ari ikibazo namba ari mu bitaro byiwe siwe yagiye kubatora ngo bazane bazanywe n'abandi ku mvu zabo ari za
imyaka myinshi cyane kuva muri 1990 hari ingwano zadutse muri ibi bihugu uko ari bitatu. Iyo umuntu ariko ariga ibijanye na geopolitique arashobora kwibaza ati mbega izi ngwano zaje gute, zivuye hehe? Twosubiramwo na kure ariko dutangurire kuri 1990. Muri 1990 murazi ko ari ingwano yatanguye mu Rwanda, abashaka kubohora u Rwanda baje bava muri Uganda, bari indani mu gihugu. Bavuye muri iyo mihingo kubera ikibazo ca mbere cyo muri 1959. Iyo ngwano itanguye mu Burundi harabaye naho nyene amatora, mwibuke kandi ko ku bijanye na Afrika yose twari mu biringo abakituganza ngenzi sindi kumwe n'abavuga ko twikukiye burundu, oya. Abakituganza mu mpande zimwe zimwe badutegetse kuja muri na gatatu. Baravuga iby'ihonyabwoko, baravuga ibyo gukura ubutegetsi no kwica umukuru w'igihugu. Ingwano rero ikiratangura yo mu Burundi yari ifise ibyo bisana n'ibyo mu Rwanda. Iyo mu Rwanda irambuka imbibe igenda no muri Kongo. Muri Kongo naho ingwano naho nyene kiratangura muri 1995. Aka karere kose kari mu ngwano gushika n'ubu. Ayo ma alliance turiko muravuga ngaha yatanguye muri ico gihe 1993 1995. Turabe rero neza ivyo fashe cyane cyane bafashe iya mbere kugira ngo bashire hamwe abashamiranye muri Kongo nabo muri Qatar. Hakazamwo mwumvise abarusiya baza mu Burundi. Amakenga ntiyobura ko aka karere kokomeza mu ngwano kandi ikaba urugendo bihaye bonyene mu gushira hamwe abanyekongo n'u Rwanda na Kongo. Ubu basamajwe n'urundi rugamba rukomeye rwose rwo muri Iran. Umenga ivyo byo ngaha bariko baravyihoza gatoya, ariko si no kuvyihoza. Dusubire turabe ni Burundi. Tuvaniye kuri Lavrov yagize visite Burundi, turashobora kuvuga na vice premier ministre wo mu Bubiligi yaje mu Burundi, kandi amatwi adusumira ababiligi barafasha cyane muri iyi ngwano. Tutibagiye nuko n'abafaransa bigeze gufasha, ntituzi yuko bagifasha n'ubu, baronka irwanisho mu Burundi, kandi Union Européenne yari yarahagaritse imfashanyo ku Burundi. Urumva rero yuko murumva mwese ngaha yuko iki kibazo kiri hakurya y'ibihugu bitatu. Byatanguriye mu bihugu bitatu, ariko ingorane by'ukuri nyamukuru tugiye mu mizi yose je novuga ko ari ingwano ya liberation
igikomeza kuva muri 1979 1961 mu Burundi, ibyabaye muri iyo myaka yose, hama hariyo ukuboko k'umunyamahanga. Aha niho no vuga nti ayo makenga wavuze mu kibazo cawe arahari n'ukuri arahari. None ikibazo coba gisigaye ni gute twebwe twokwigenza kugira ngo koko izo ngwano ejo n'ejo bundi zohagarara, abarundi, abanyekongo, abanyarwanda tugasubira kubana neza nk'uko byigeze kuba muri kahise kaha. Bamenya neza intere zacu nk'abanyafurika, tuba dukwiye kumva yuko ahanini ari twebwe dukwiye kwicara hamwe tukumvikana ingene amahoro yogaruka muri aka karere. Niyo nzira nyayo, nayo ahandi ivyo bidashobotse ingwano izokomeza gushikaho abantu bazoteba bagatahura yuko ingwano atakamaro, atari ukwica abantu, atari uguha uburenganzira abanyamahanga kuguma batujya batwicayeko. Nta yindi nzira kuri jewe mbona atari iyo. Murakoze cyane. murakoze namwe. Emmanuel Ngiramwo. Amagorwa y'abasirikare avugwa guteho abasirikare b'u Burundi baba bafise amagorwa, ahubwo ibyo ariko namwe mubibaza mubizi mutabyirengagije. Abasirikare b'u Burundi, mu basirikare bose bo kwisi naho twumva ngo hari intambara hirya no hino, hari ibihugu biriko bigwana intambara, abasirikare bazi cyabajanye kugwana, bazi ko bahagurutse kugira ngo bakingire igihugu cabo. Si cyo kimwe no mu Burundi. Mu Burundi nababwiye nk'itangura yuko babashize ku isoko n'urudandazwa. Ikosa ryabaye nuko baberetse inzira yo kubona amafaranga byihuta, nabo bashora umutwe bitangura byo kwitwa bari gufatwa neza. Ariko twarumva abasirikare bahawe n'isukari kuri gata, amazi bakanywayo mu myonga. Murabona ko muri Kongo kumbure ijwi rya Emmanuel Nderimana ntiriko rirasohoka. Alice mukurindirangira ko ico kibazo tugitorera inyishu, ngira twoba turabaza utundi tubaza abatumire, hanyuma niyagaruka tumwongere ijambo. Go ngira ngo yagize ikibazo ca connection ko ndabona yamanutse, ngira ngo yosubira akadusaba tukamuduza mu nyuma tusubire kubana nawe, hanyuma dutere tuja mu gice ca kabiri ca kino kiganiro. Imbere ko tuja mu gice ca kabiri, nari mfise akabazo nagira mbaze abatumire bose. Uno munsi hariho amakuru acanacanwa ko avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ko hariho ubwoba bwinshi bw'ibitero ngo bishobora kuba mu Burundi. Pacifique Ndahazwe, mu makuru mufise, hari makuru muba muyafise, hoba hari ibitero vyimirije ku rubuga rw'intambara muri Kongo, vyifashe gute?
Eh, murakoze. Hari akantu gato nagomba banze mperaheza imbere yuko ca ninjira aho. Mu kabazo mwabajije Dr. Alphonse Rugambarara, hari akabazo mwamubajije kajanye n'intahe twumvise zivugirwa mu Rwanda, zerekana urufatane ruri hagati y'abatwara Uburundi na FDLR kuva kera. Muganga Rugambarara yavyishuye ko ku rugero runini rwo hejuru cyane rufatiye kuri izi njyane zo mu karere, ari nazo zica zisigura icyo yise amariance, urufatane cyangwa ubucuti bugenda buba hagati y'imigwi itandukanye. Rero aho yariko arasigura ingene mu Burundi habaye byo mu 1993 hakabaho abasendefdd batangura urugamba, ingene baca bafatana nabo mu Rwanda. Rero muri izo ntahe zavuzwe harimwo nk'intwaza ngabo imwe yo mu gipolisi cy'u Rwanda avuga ingene ni ntahe zabaye mu mahuriro bakoze mu minsi heze bise Unity Club. Niho iyi ntwaza ngabo ivuga yoye ko yari mu gisirikare cy'u Rwanda ca kera, hanyuma igahunga ikavuga ingene bakoze FDLR. We nyene yarungitswe mu Burundi, aravuga ko yagiye muri Bujumbura Rirara, aravuga ko yagiye kwigisha aba CNDD-FDD baringira bakira aba FDD sinzi gusa canke CNDD gusa, bagitangura abari baja kubigisha igisirikare